Mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho muherereye. Bakunzi ba Fasha Burundi TV, uno munsi twatemberewe n'umufasoni Ndimurukundo Mariam. Akaba ari umufakazi afise abana 6, akaba areze n'imfuvyi 2. Icyo utarabona ucerekwa no kuramba. Inkuru mbarirano nayo irutwa niyo yiboneye. Ndimurukundo nkuko mubibona afise ubumuga bw'umugongo, ntatembera bisanzwe nk'abandi. Ahaciye hose abamubonye bose bagwa mu gahundwe, bagasigara bibaza ibibazo byinshi kuri we. Mbe uyu muvyeyi agwaye ikiga yemwe? Mbe ni ubumuga yavukanye canke ni ingwara ivyaduka? Ni ingwara ndemano canke ni ingwara ndogano? Amagorwa arasiga yandi, aho umworo yanikiye ni bwuma. Ndimurukundo yagize amahirwe yo kubyara abana 12. 6 bose bahitanywe n'ubumuga butandukanye, hasigara 6. Nabo 6 basigaye, 3 muri bo bafise ubumuga butandukanye. Ubuzima bwabo no gusabiriza. Mbega yemwe bizoherera he? Mama anashika tumba, mimi naishi Utelele. Taka naishi kutoka. Mama anashika tumba katika nyumba ya kupanga au nyumba yake? Nyumba yake. Na kuna usalama upo, nyumba iko vizuri? Na nyumba inabomoka, basi ingine panavuja chumbani kwake, na chumba cha mdogo wangu kinavuja, mabati mabati yashakaoza. Na hakuna hapajapatikana mdhamini yote yule ambaye anataka kuwasaidia? Mmoja mwenye anatusaidia. Aomba tupate riziki, tupate madamu. Na mama kwa sasa hana watoto ambao anaishi nao nyumbani? Wako wadogo zangu. Wangapi? Mlemavu na mwingine mzima na mwingine mzima. Na kinyume na kuomba, hakuna kazi yote ile ambayo anajihusisha mama? Hivi anachurutaka kutomate mpia mlango, mate, mashuka. Na hivi kwa sasa iko na mtaji au bado mtaji umeshuka? Mtaji umeshaisha. Huyo yote anakula, huyo anaendelea hivyo. Na wewe vipi, unasema unaishi Utelele? Naishi Utelele. Unaishi ni nyumba ya kupanga au ya kwako? Nyumba ya kupanga. Unadaiwa nyumba ya kupanga? Nadaiwa miezi 2. Na unalipa ngapi kwa mwezi? Nalipa 60 kwa mwezi. 16,000. Maana yake miezi 2 inakuwa. Na hao wadogo zenu ambao wanaishi na mama, na wenyewe wanasoma wasomi? Wote wasomi kwa sababu ya uwezo ni. Na vipi kaka yenu, yeye ana mke na watoto? Ana mke na watoto 4. Na yeye anaishi vipi? Ana kazi? Ni kipi ambacho mnakiomba dunia kwa sasa ambayo inawafuatilia kwa muda huu? Tunaomba tusaidie, tutoke barabarani tupate chakula cha watoto na gisi ya kuishi. Tunaomba msaada wa barabarani. Ndio. Barabarani ni sakawi. Kama hivi hatuna uwezo. Tunaomba msaada barabarani. Nuko tumaze kumva ibibazo byiwe
byabaye ngombwa rero yuko dufata inzira igana mu Gatumba kugira ngo twishikire ku kivi turabe yuko ibyo umuvyeyi atubwiye yuko byoba ari byo. Fasha Burundi TV irasubiye kwaramutsa mwebwe mwese muri hafi, mwebwe mwese muriko muradukurikirana, mwebwe mwese mubandanya kuraba ibikorwa vyacu uko biriko biragenda. Nkuko nabibabwiye uno munsi twagize amahigwe adasanzwe yo gutemberana yo gutambukana n'umuyobozi wacu arongoye Fasha Burundi TV, aho agerageza kwemeza no kwerekana icyo ashoboye n'icyo ashoboye gufasha abarundi mu buryo Imana imufashije. Yavuze nti nibishoboka uyu muryango jewe jenyene ku bwanje nk'umuyobozi wa Fasha Burundi TV ntegerezwa kwishikira ndabe ivyo bivugwa, ndabe ivyo baje kudutura mu biro vyacu vya Fasha Burundi TV yuko ari vyo. Twebwe rero n'umuyobozi wacu uko mubona turi kumwe twagerageje, ubu turi mu Gatumba nyene mu rugo rw'umuvyeyi wacu, tukaba turi kumwe n'umuyobozi wacu akaba ari we aza kubaha ikaze, aza kubaha idonido y'ibintu uko biragenda. Ndabaha ikaze mukuru wacu. Murakoze cyane. Nje nibaza nkuko twayivuze urugendo no munsi twabikoze urugendo ubu turi mu Gatumba kuri umuvyeyi. Nabivuze uyu niwe mama wa Zawadi. Hano baba uko abitubwiye mama bimugubwa saoge ndakumva uranyumva neza neza. Ashaka kumenya bibi wewe ujya izina ninde yitwa Jeni tadi Ndimurukundo Maria. Iyo ngwara yawe mama
iyo ngwara yawe yagufashe gute? Ibintu by'indwara byavuye ku mugabo yakunze abagore benshi, yarongoye abagore batanu, jewe ng'abantu wanjye n'abagore bose nta n'umwe yavyaye, nije navyaye. Baciye bambenuriramwo igisigo cyo kunyikira abana cyangwa umuko sinzi kugira nanjye ngo niruke muze abandi biruka, ako niho naciye niberuka. Kuvuga rero wari ufise umugabo wawe bandi bose nk'abagabo bakwigana n'abagore benshi benshi niwe wabyara muri abo bawe. Amahacaduka ico kibazo rero baca bagutamo ikintu kimeze nk'igisigo kiguma kimvunagurira abana, abandi barapfuye hafi abana 6 bose. Ufise abana bangahe bose hamwe? Bose hamwe bari 12. Kiguma gihenura umwe, n'ubu nari mfise uyundi yari ndembe ari ngaho mu nzu cyamaze kumuvunagura amaguru. Ubu yarakize kubera ibintu vya alakamujane bawamuha amakombe, amabido n'amabido. Wari ufise abana 12, 6 bose bamaze gupfa. Nene muri abo bana biwawe hari abandi baba bafise ibintu nk'ivyo, indwara yo terese atari zawadi, ari ubundi baba bafise ibyo bibazo. Singubwiye ko ari ngaho mu nzu mumwite urebe mutoto. Bite ingwara Simbakaweza. Sumurete. Sili, pole sana ndugu yangu, pole sana. Jina lako nani? Witwa Abdul Karim. Abdul Karim Uriga. Byamukuye ku ishuri aho kujya kabiri nyene bimukungura bimuvunagura. Uri nashoboye guhagarara neza. Eka. Bakarane. Pole sana Abdul Karim. Abdul Karim ufise imyaka ingahe? 14. Nuraja ku ishuri Abdul? Yaragiyeyo. Yaragiye ku ishuri becya biramufasha. Yaramaze kugira mu kangahe? Mu wa gatanu. Mu wa gatanu? Nikuvuga byamfashe aheze nk'igihe kingana gute? Imyaka 4 ameze kunyene. Nimura mutora kwa muganga basi bashaka kumuganga. Amahera tuyakure bose. Abantu ni hatari. Umuntu nakundwa na bose. Imana gusa ni dukunda. Nuko ndiberanga baranyubakira ibizu biguma bibomoka ngicyo cyarabo homose. Ubu kandi twarateruye amabati dushiraka. Ariko nda miryango dufise, nda madirisha dufise. Nta miryango mufise, nta madirisha. Oya. Tisirira kwibibati n'ibirebe. Inuze umuntu ni haba. Amabati n'ibirabo. Simashasha. None yavuze ngo Ndimurukundo Mariam. Mama ndabona urarushe gose. Wowe ubuzima bugenda gute? Ubayeho gute n'ubuzima nk'ubu? Genda usegereze muri vile ugenda gute muri umeze gute? Ufata bisi bakaca bagenda bamutega. Uka byose bashyize desa demire arongamu umuntu mwiza akagwa Baro. mwiza akagwa Tuta. Agwa sengi mbere gushututa. Ubu kwisha.
ejo nararose ibihumbi ndi byose byahereye muri bajaji nahise n'inzara tubwira uyu mukobwa ati korogera ubuye ngo nimuryame n'ejo mu biro cya muzoge na sukari uvuga ngo none nta n'ubuye murango ko mu gitondo muga mwana usaka ubuye basi mu gitondo twanyoya jewe gusa nije dara none ho urajya urajya ibifungurwa urajya injyana ushobora kurya none mboranga igitoki agatoki cyangwa karaya none aho banyina abana bangahe navuze ngo abana se bari ngaha muri nk'abangahe mwese ngaha muri abona batandatu na bose ni gwawe aba ni imfubyi wabatoye ukunyene tubazana ngaha none nuraje kwa muganga gaviga mama basi kwa muganga kugira ngo bakuvure nda muganga yovura ibintu by'abarozi muta aya ndibakubesha nda muganga yovura ibintu bigishenze ubushaka gupfa Ndimurukundo sabwe ni iki rero usaba abari kubaramura umwanya isikira gukurikirana shaka bamfashe kubana n'abana neza banyubakira homba kawese ndako aho bajya bangirira akabotike ndigumira ngana bindi ushaka kuza kwenda gukuzura afu arigi agwa arigi agwa abura mundu amuterura ege bishika akagwa akabura umuntu amuterura amufasha kose baca bahunga bakirukira ngo ngaha umuntu arapfuye uvuga iyo wisabira ati barabo ukuntu ngo gufasha akabotike ni dandarize ngaha muhira nyine ngaha bakagushire ko bagashira muhira bibi urabona nk'abakiriya ko uri nyuma y'igisagara yo kubwira Imana baraza kubera Imana yateguye nicyo nyene boheba kuja n'ahandi bagaca baza ngaha wowe wisabira bagufashe turabe ukuntu no akabotike nabo kubesha mu muryango munini ufise ngaha ego bakubwira TV je nibaza yuko nukuri niby'agahinda birateye agahinda cyane kubona umukecuru nk'uyu aho aba mwumvise nta madirisha toilette ngo nta toilette afise ngaho akasaba yuko tubaraba ukuntu abantu twomubakira aka toilette ni yasabye kandi akantu kito kabutike arabe yuko yo ave mwibarabara afashe umuryango wiwe rero dusaba rero yuko nyabuna mutwumve iyo muva mukagera mwese mufise imitima yemuwe imitima yo gufasha aba bavyeyi umuvyeyi ntafire mu nzu akiri muzima rero turabisho twomufasha yavuze byinshi yabyivugiye mwabyumvise nizere yuko mufise imitima yo gufasha murayifise nukuri tugarukire umuryango wa Ndimurukundo tugarukire kugira ngo turabisho twubafasha nabo nyine babeho nk'abandi wegerera akabombo mvoma amazi yo kumesura imbuzu zo gusenga abana baje kwishuri bameze neza ati nakabona n'amazi ngaho kugira yaronke n'ikibazo tuvoma ibido kwijana nangaye ibido ni jana kandi mukayavoma kure abayafise ntibayaduha urumva rero yuko umuvyeyi yafise ibintu byinshi no kurinda basabye cyane
mwese mwumva mukagera ndabasabye mwese mwumva mukagera mfise umutima w'impuhwe si byiza ko abantu barinda gukurira barinda guturika n'amarira barinda gusarara kugira ngo abantu barabice bofashije nukuri umuryango ubabaye cyane ni umuryango afise ibibazo bitandukanye murabe abantu umukecuru nk'uyu afise ibibazo bikomeye mugabo ni cyamunaniye yuko afata n'abandi imfuvyi zindi zibiri avuga ati nimuze mwabana cy'inzoronga tuzogisangira ejo nazoronga naco muzobibona nukuri uyu n'umutima w'impuhwe n'umutima w'ikigongwe n'umutima udasanzwe we ntabwo ibibazo by'iyo ko bikomeye cyane mugabo akabona ati abana ubutwana sino tureka tumwe duhangayika mu bantu reka ndadutore twibanire nukuri ndabibasabye twese yaba jewe yaba we korana iyi video ntubure ikintu ukoze kuri umuryango ntubure ikintu uterere kuri umuryango twebwe icyo dukora ni gushika n'ijwi ryacu kure kugira ngo turabe ukuntu twabafasha bakiri bazima twabafasha bagihumeka twabafasha bakibona kuko ibyo wowe wifuza ibyo ukeneye nawe nyine nibyo bakeneye rero nyabuna niturinde duhogora turabasabye rero yuko umwe wese kucyo ashoboye nukuri agere kuri umuryango abazokenera ko tuzobereka umuryango aho uri muradusanga ku biro byacu tubereka aho umuryango uri kugira ngo tubafashe bakiri bazima nukuri murakoze cyane mama ndi mu rukundo Mariam nukuri jewe ndakwizeze yuko icyambere ndagushimiye kubona yuko wizera Imana urizera Imana yuko ari Imana ariyo itwara ubuzima bw'iwawe kandi iyo Imana wizera izobakorera ibitangaza bidasanzwe rero ntimucike intege bibi hajya no muri zero irakora no muri zero irakora nawe utanga Imana kwihebura mubandanye mwihangana nukuri Imana irababona kandi Imana izobakorera igiye kubakorera ibitangaza nimba Imana yavuze ati mugisha irabukuntu mushika kuri aba bantu ijyo ryabo rishike kure Imana ifise umugambi ishaka kubakorera mwebwe twebwe rero abana b'abantu naco twoshobora twebwe abana b'abantu naco twoshobora atari icyo Imana iba yaguze gute yadushoboje sivyo ati mwara mutubona muri televiziyo gusa mugabo no musi twashise muhira twaje kubatemberera sivyo turi kumwe twizere yuko icyo tuzoronga cyose tuzokibashikiriza mwavuze ati kuva mu gitondo ni murasa n'imbabura je nagire nadanda je adesa ariya agudu dutomate adesa nani odesa iri uyachagura mwaga kate uyu mwana w'imfubyi atarakanzanira ndagahumurako mama we none wewe kariye tumusigariza iki none urumva kugira ngo tumira amate yariko araramukano more mugabo rero je naje ngangeneye ko rero muce mwasimbaburi baburira ihe muzani imbabura twase umuriro turondere ubufu duteke tujye sivyo cyane kuwezo ala zani imbabura rero turabakundi twase imbabura cyo duteka sivyo turabashimiye umuyobozi wacu turagushimiye Imana ikujya imbere Imana iguhezagire bakunzi mwebwe mwese muri ko murakurikirana Fasha Burundi TV ibi ni bimwe mu bikorwa byacu twama dukora ibi ni bimwe mu bikorwa byacu twiyemeje turabashimiye mwebwe mwese aho muri tukaba tugusabe wewe ari ubwa mbere ukurikiranye iyi video urakora subscribe hama aya masanamu kaba uyako kugira ngo agushikire neza atomoye asukuye akaba ubikejwe ari mu buhinga bwavyo akaba ari Isa Trench Salum kuri micro ni Bizimana Jimmy J tukaba tubashimiye mwebwe mwese aho muri hose amahoro y'Imana abane namwe ariko tukaba tubasavye twese dushire hamwe mu kugarukira umuryango twese tugire ico dukoze kugira ngo duteze uyu muryango twese turi bene Burundi dusenyere ku mugozi umwe dusabikanye utwo twose dufise na karebara yamaze ngo dukehanira abankana kandi ngo agasato k'imbaraga saburiya karifuka batanu murakoze kule kusoko kule kumizizi
mpaka wapande kule. Ni mkubwa. Sasa mama, wewe tatizo ukisema hauli mpaka kinywaji mpaka bakuguli kilichokunywa maziwa bakuza nilina mata nikakuza nilina mata hana hamara mata ngara aliyo aikakubarabara Ikaimiso nanje bace barabakunu bagenda kuzanira mata sivyo? Nagatumbura nagakati agakati bakuzanira nagakati ujya muri arabugura cyamuzanira nagakati mama bakuzanira litiraje amata yandi ikivuguto cyo gifata mu nda mko na jagi ama chupa jagi leta bagenda aza ndio wenyewe none ni aha kuri munsi wavuze hajya wigo nani ndebe nani ufise ikirago sasa haja ikirago ngikinga kiri nakimukanya utugira patwara nga nene abantu batukura nga ni bakwiba Mana waremye isi n'ijuru zina ryawe rishigwe hejuru we udasiba kudukorera ibyiza ndarengutse kugutakamira ibigeragezo amaye Mana ntibigira uko nagerageje kubyihanganira ariko bikananira ewe Allah ni wewe Mana nzima ushobora kumpoza y'amarira ewe nakongera yani oyanda urazi nakongera utundi ureza sanga mu ijoro yakubiki moso kuna uwo mwatera bebe muraza kuyamubikira wewe akira mugira tani mugitumwa kila laheri na kuruta na turashima bire imani baheza kiri amina aho kumva wahanze ariko yego naenda kungera ikindi gikoro ubone andi raza kwanga mu ijoro andi nayo mu ijoro mugize neza ose icyo mu ijoro nacyo sasa nani nani na shashe urugendo ruracari rurerure fasha Mana sinze nirimuke inzira yanje yuzuye mwambawa amarira n'amaganya imbere yanje hari umwijima simbona niyo ndiko ndaja ndungikira umuco wawe rumbwira hataragera
abantu banembereye Imana ibahezagire bagume baronga ingufu baze kundaba kandi mwancumbire basha basigiye sigara ndaga ntabana sawa sawa arafite abasirikari bakomeye